bakunze televiziyo turabaye mwaramutse mwiriwe vena muherereye kuri microphone Jean Kebardi niko ntuma keganiro mu kironka inyuma kamera ni what's the best akatuna amasanamu asa neza turi mu Kanyosha aho twumvise yuko ari televiziyo nshasha ihari mu Kanyosha tutazi twamenyereye abantu benshi tarasanzwe bumva cyangwa atari bwabone reka tugende mukurikirane ingenisi tugende wala nkurikirana cameraman vipi bro mede fresh safi yeah asanzwe ari studio nyene isanzwe canke aho televiziyo tubwiye iri he iri no canke Donge Muraza turi muri ya televiziyo twatuje ko ya televiziyo mutazi mu Kanyosha barondera ngahana abantu murabazi vipi bro mane batubwiye televiziyo ngo inga mu Kanyosha nshasha sinzi ningahanye twireke twinjire mantone uri manager wayo cyane kuri biratumuca mwinjire safi sana turi kuri ya televiziyo nshasha umanager atuhaye urusha twinjire turamukurikirana televiziyo yacu FTV kugira ngo tubahe ibintu byinshi bisukuye twarabemereye meze fresh none mani mukorera no atabona what harabona Numfakize amatara basiga dukora iganiro fresh yana wahora menga ni mwijoro none hoho ninde yabwiye mwe muze ngaha man hari televiziyo yitubwiye kweri ngahanye yitubwiye kweri nyine imeze iyi studio ariko mari yurusi byiza kweri yurusi byiza man yurusi byiza kweri ejo twa telefone ntiyaciyemo sinzi nyamara umuntu muri busy n'ibintu byinshi ngira Mfate hari ibintu bigoye bagenzi hari ibintu bigoye so kimubakiriza nacu bakiriza niwe manager w'i televiziyo rero oya ivyo ni ibintu iyo ni private hari ibintu hataragira ko tubashikiriza none televiziyo nabonye ngo BK TV ni televiziyo itagute amajambo yose televiziyo yanyu mbo itwa Burundi Kingdom TV yes bakunzi ba televiziyo FTV murumvise turi kumwe no ngano no producteur twari tumusanze muri studio ariko arategura ibintu mu machine ngira ngo nje sinzakoresha nawe inkatumubaze izina ryo ashaka twibwira nawe bro wowe tugutena reka tushogana tuzinanye so zina ryanje nitwa Ntsinzi Bienven none ngaha muri studio iyi televiziyo yanyu mukora ujejwe iki muri iyi televiziyo rugo nagerageje kukubwira mfete hari ibintu bimwe na bimwe tutarashira ku mugaragaro sivyo mfete nibaza yuko next time niyo tuzoba twabatumyeko canke imwe amaze kutubwira tuzobabwira ido nido y'ibintu ngene bimeze ngaha kuvuga hariho ibintu bimwe bikiri private gusa kimwe bamenya nuko TV itavyorosha yego none twarabonye muramaze gushaka ibiganiro kuri YouTube twarabonye umuririmbyi Délégué Général ari nga muri studio akaratamba je nibaza ko mwamaze kubishaka mugaragaro ko mwatanga gukora byo batari banga byo batari ivyo so mfete nibaza ko utarahuye neza kuvuga hariho ibintu bimwe biri ku mugaragaro muga hariho nibindi bikiri mwibanga tukibabikiye ni kuvuga hariho inzego zitarashigwaho twimije kubabwira vuba none atari banga bro mutubwira yuko mutubwira atari banga mutubwira none ibiganiro vyanyu mwata mukora ryari vyaje byabaje mu gute bro yani hapo sasa ona tazingua kabisa kuvuga bro kanzo kurondera next time sivyo duka next time sivyo wapi bro dufashanye mbakunze ko televiziyo FTV ni vyiza ko bamenya ko hariho n'indi televiziyo yavutse kandi bakamenya n'ahantu itumbereye ko twaje mu Kanyosha abantu benshi ntibasanzwe bahazi twahaberetse twazungurutse washaka twaje turabaza mbere nibwo hanze ashatse twakira fo nyene mwene muragara sana mani nga ubisanga ibintu byose sigere bitunganije kuvuga dufise programme yo kumuzi mu twa dufise abatumire bo kuri no muzi kuvuga mu batumire bacu uyu muzi mwebwe ntimwari muri kuvuga no muzi dufise umutumire Fabilove niwe muntu wenyine yari yemerewe kwinjira ngaha yego none tumurinde Fabilove turabe ko ahavatse nakunze ba FTV turabe ko bava muboneraho tumubereke Fabilove nawe turamukumbuye cyane
afu rero bro nakubwira ikintu hari ibintu bisaba ikiguzi cyabyo sivyo ni kuvuga sinibaza ko byo bari byiza yego none bro ko umega basi mudakanya tuganira si minota 5 basi kugira ngo twisanzure erega mani ni byiza ko abantu bamenya ni televiziyo bakayimenya kandi bakamenya n'abato itumbereye natubwira tuyime twagize effort nyinshi kugira dushe ko hamenya ahantu vraiment ko mwashize televiziyo ahantu hinyegeje sana nkuko wose mutagiye muri ville bro ni none ishaje rero hari ibintu bingana idanje ni kuvuga TV yacu uko wayimenye niko nabandi bazoyimenye sivyo ni kuvuga twebwe dufise ibintu tugomba gukora muri kino gihugu cy'u Burundi muri industry ya Buja Flavor tugomba gukora ibintu bidasanzwe uko wayimenye niko nabandi bazoyimenya I promise you tushaka kubimenya ngo twabatanze abandi natwe turamenyesha amakuru turashaka ko gatumenyeshe abandi bashe kumenya iyi televiziyo kuri impamvu kameme batayishize muri ville kandi dusanzwe tumenyereye ko ata televiziyo mukanyesha ihari izindi sanga ziri muri centre ville canke ziri handi hantu okay bro no kuvuga Kanyosha yacu ni hano twavukiye Kanyosha yacu hari abantu bashoboye ibintu byose hari tala z'ubwoko bwose ofete twashiye gushira TV yacu ngaha muri zone Kanyosha muri commune ya Muha kugira ngo tumaze kwanza tuzamura iwacu sivyo ni kuvuga imbere yuko tugera kuduza handi umushinge ni Kanyosha yacu ariko si Kanyosha gusa TV yacu Burundi Kingdom TV dufise objectif yo kuduza tala iyo ariyo yose iri mu gihugu cy'u Burundi mugabo duhereye mu Kanyosha iwacu ego mu Kanyosha mbega ko kumva mukunze cyane mu Kanyosha ko ari wanyu ni byiza cyane mbega kweri kino ne mutaratumira abaririmbyi batandukanye mu Kanyosha kandi tuzi ko ari n'abaririmbyi benshi batandukanye ba Merisani bande ariko twabanze kubona yuko mwamaze gushiraho délégué général ari we yaje muri studio tukabona ibiganiro vyiwe nk'ubwa mbere mbega ko mutatanguje Merisani cyangwa Sadbi tuzi ko ari mvikira mu Kanyosha vuba cyane murababona no kuvuga délégué général nibaza ko atari kiganiro nta kiganiro ciwe mwigeze mubona ariko next time murashobora kukibona no kuvuga ibiganiro biko birasohoka muri no miss byinshi nivyo abana bo ngaha mu Kanyosha ariko next time naho nyene muzobona nabandi bahandi ntihenze murabonye délégué général yuko yari Victoire concert ntabwo hasohotse ikiganiro ciwe mugabo next time muzokibona naco nyene ariko nakubwiye abana bo ngaha ubwa mbere kwanza yes bakunzi ba televiziyo mukurikirana umuntu twasanze nga muri studio yaso tubwira icyo jejwe nga muri studio ya televiziyo ke Burundi Kingdom TV ngo atubwire icyajejwe oya bari ubiriza muri make burafata gusa basi kusanze mu producteur Ntsinzi ya ure muramaze kumenya yuko ari mu producteur Ntsinzi akorera ngaha muri televiziyo Burundi Kingdom TV hari ndi mujama twasanze nga sinzi ko journaliste wo muri televiziyo yabo ndamushikena mubazi vipi bro safi man nene nawe mane uri journaliste wo ngaha canke na un producteur bon wapi jewe ndafata amasanamu manager wano umuntu nkagute man ntari hafi ntarazi nzoduha nomero ziwe basi nivyemewe producteur pro none man ni dwe producteur manager yaso ngaho kugira ngo tuzomurondere basi nawe aduhe byinshi ko mwebwe numva ntimushobora duha byinshi biramvuye byo ngahanye umuduho umuco akunze ba televiziyo FTV bashe kubimenya namwe kugira dushe kumenya byinshi bitandukanye bya Burundi Kingdom TV manager wa Burundi Kingdom TV arazimbye cyane arazimbye cyane mugani bisigura yuko mutushobora kumubona ariko singaha ntabwo ari ngaha reka bazamuvumbure man yes bakunzi ba televiziyo mwagerageje kurikirana twagiye twinjiye mwahabonye ni studio nziza cyane studio mu Kanyosha kabisa yes ego mwahakurikiranye mwahabonye ndibaza next time tuzorondera manager wa Burundi Kingdom TV tumumvumbura nyene ahantu azoba ari mu telefone nivyo ngombwa ko tumusange ahantu hari hanyuma aduho umuco kuri televiziyo nshasha igishushe mu Kanyosha muri televiziyo igishushe abantu benshi barayivuga ngo natwe twabimvise ko nyene cyo turayibona kuri YouTube ikirasirikira tuvuga ati FTV reka dushikeyo tuharaba ahantu ndashimisha rero bro ndibaza n'ikindi gihenze tuzoka tuyage mu manager ngaha
ya namwe murakoze ariko wibuke gusaba ari imbabazi kuri mu tutari twabateguye mutubabare kabisa no kuri ane bagabo next time vraiment ngantwaye nomero ziwawe next time ndiyo uzosha muzoduha umwanya ngatuganira biramvuye ya turababari nta kibazo sawa for big up bro safi yes ndibaza manda mukurikirana televiziyo FTV twari muri Burundi Kingdom TV tuwavumburira bitandukanye yari kuri microphone ya Jean Kibardi nyuma ya kamera ari was the best akanatuma asa n'amashikira nkanda bibutse yuko utagira subscribe acha afyonda kuri sabone hanyuma canke kuri subscribe kugira ngo abandanye aronka amakuru ya ibiganiro bica kuri televiziyo FTV nkanda babwira ati big up